Uramutse tukatuje kuganira ibintu biri mu buzima bwacu byatumye bizingamika iterambere ryacu. Kugira urutonde rw'ibintu bibiri cyane cyane si ibintu ndavuga n'abantu dukwiye gufuta mu buzima bwacu, ariko n'imiburi ndazi byose ufise abantu babiri bari mu buzima bwawe, umenye ko usa n'ufise imigozi bo iterambere ryawe. Reka rero ndakwicisha amajambo ndazakubwira umuntu wa mbere. Uyu muntu kenshi tukunda kumusanga mu bantu b'abasore, eka n'abagabo birakunda kubashikira, ariko kenshi ni mu basore. Ibice 90% navuga ko ari mu basore. Rero ntimunkubite cyane izo nkumi, nimba navugira ibintu byanyu ntimunkubite. Reka nakubwira ati ikintu cya mbere, aho nta iwabo ntibakuzi, mwigira ngo murakundanye gusa, iwabo ntibazi icyo uri cyo, bakubona nk'igisambo, ariko wewe ntibamenye ko ari utunze igisambo. Misi yose azokwama kubwira ibintu bikonsoma gusa, nta mugamba azigera kubwira, uzoca umenya ko akunda umufuko wawe adakunda wewe. Ikaze migano bya Miracle TV 257. Je muri kumwe one boy Valaskira from 20 Paradise KBBC. Namaze gushaka kuri micro za Miracle TV 257. Kugira ngo tugende tuganira byinshi. Uramutse tukatuje kuganira ibintu biri mu buzima bwacu byatumye bizingamika iterambere ryacu. Kugira urutonde rw'ibintu bibiri cyane cyane si ibintu ndavuga n'abantu dukwiye gufuta mu buzima bwacu, kugira ngo batuvire mu buzima, kuko twasanze bamwe bari mu batuzibirira iterambere ryacu. Ntega amatwi rero, turi kumwe muri biganiro bya Miracle TV 257 sawa, kugira ngo tubandanye twigishanya. Narakubwiye tuwe ukurikirana ibiganiro bya Miracle TV 257, nta munsi n'umuzigero homba, uzokwa muhasanga ibikugira akamaro, uzokwa muhasanga ibituma iterambere ryawe rikura. Ndavuga mu buryo bumwe canke ubundi, mu bakora akazi kamwe canke kandi. Benshi bazikora ubuzi bwinshi, hari ingabirano, hari n'ibyo twiga mu mashuri, ariko n'imiburi ndazi byose ufise abantu babiri bari mu buzima bwawe, umenye ko usa n'ufise imigozi bo iterambere ryawe. Arabare ko wakoze subscribe kugira ngo twese twikirane tuzinanye. Ndashishikariza gukora subscribe umuntu wese amaze gushika hano. Nimba utarakora subscribe, banza urabe ko wakoze subscribe. Nimba warayikoze naho uri umuntu w'ingenzi, uri w'agaciro cyane, ndagukengurukira cyane. Nimba warayikoze nawe utarayikora, uraba rero video mukore like, usende kantu kameze nk'uko, kugira ngo ibikorwa byacu nabyo bandanye bigera kure cyane. Kubikora ntacyo byo gutwara, ni imisogonda mike cyane ukabahejeje gufyondako sawa, maze ibikorwa byacu kandanya byamamara gera kure cyane. Reka rero ndakwicisha amajambo ndazakubwira umuntu wa mbere. Uyu muntu kenshi tukunda kumusanga mu bantu b'abasore, eka n'abagabo birakunda kubashikira, ariko kenshi ni mu basore. Ibice 90% navuga ko ari mu basore.
rero ntimunkubite cyane cyane izo nkumi nimba nganavugira ibintu byanyu ntimunkubite ariko nakubwira ati ikintu ca mbere gerageza gusuzuma neza na neza bajya abantu mukundanye ndavuga umuhungu n'umukobwa nimba mukundanye wa muhungu we gerageza urabe ujya mukobwa mukundanye mbega akunda wewe canke yikundira inoti zawe ni gute uzomenya ko akunda inoti zawe adakunda wewe bino bintu ngira mvuge ni wasanga kenshi nawe akunda kubikubwira ucugerageza iyo spago yakuboshe uyifundikire umurekura agende kuko umusanga ari umugozi uzibitera mbere ryawe kenshi na kenshi cyambere umukobwa yikundira inoti zawe uzosanga ameze gutya ni wa wundi buke yakubwira ati sheri numva shonje ngomba kunywa icyayi sawa ubisanzwe aba yakugiza akabanki gato ikiwe sasta kubwira ati sheri ndashonje ngomba gufungura amavuta yo kwisiga yeza kubwira ati sheri amavuta yo kwisigara heze aho nta iwabo ntibakuzi mwigira ngo murakundanye gusa iwabo ntibazi icyo cyo bakubona nk'igisambo ariko wewe ntibamenye ko ari ubutunzi igisambo misi yose azokwa kubwira ibintu bikonsoma gusa nta mugamba azigera kubwira uzocumenya ko akunda umufuko wawe adakunda wewe ukabukundanye n'umukobwa ameze uko igihe umutima amenye umurekura agende kuko azibitera mbere ryawe agakorokeye umufuko kose nizana ayama kubwira ko ashonje anyotewe akeneye kanambiri zo kwambara akeneye impuzu zo kwambara akeneye buri kintu cyose gihimbara umutima we ariko nta musi numwe azigira kubwira ko afise ahantu yabonye akantu mwogura kakazobateza imbere nta musi numwe yigira kubwira ko afise ikintu swate nk'igitungwa ciwe cagwaye basi murungikira amahera yo kwivuza wowe yavyahaye amajambo yiwe ni ndashonje ngomba ibi nibi kandi ubimwimye umenye ko mushwana ikirenzeho rero nubwo atakubwira ati nkeneye iPhone canke Samsung Galaxy S9 canke S24 Ultra telefone nawe utokubaka gutunga muga warakubwira aruba kukubwira ko nawe ayikeneye kugira ngo nawe ayitunge ariko kubandanya mwimatika ko umenga asumba mama wawe wa musore wewe n'umuntu murekure yigire wemera ugume wenyene umere nka Big Fizzo ngo leave me alone murekura agende uyu muntu akubwira ati ukwiye kurekura ndavuga twagiye ku muntu wa kabiri wowe ndavuga umuhungu mugenzi wawe cyangwa nimba umukobwa n'umukobwa mugenzi wawe uyu muntu nawe nyine umenye ko ukwiye kumurekura ni byiza ko upfuma wisigana na wenyine hakogira ibikosomateri ari kubwira bikosume gusa atamugambi uyu muntu wa kabiri rero ndakubwira ati numwe witwa umugenzi wa wundi mugendana ariko mu bwingi bwiwe mu ntekerezo ziwe akwamara kubwira ati nabonye hano hari amosteri zimwe za kera zimwe zishaje zimwe zigize gute nabonye ahantu badandaza Black Stallion kuri makeyi nabonye ahantu botsa brochette kuri makeyi uruba barakubwira yamaguha raporo y'ahantu bafise ibintu bizimbutse kugira ngo mugende kubijya cyangwa kubwira ibibanza byiza gusa kugira ngo mugende kujya amahera yawe gusa ariko misi yose atamigambi nakubwira ati rero here kuri uwo mugenzi wawe atagira imigambi kuko uyu n'uyu ari mu bantu bazingamitse iterambere ryawe nakubwira ati ni wumva uri muri no mugwi ntunkubite ngo ngira ndakwankanishe n'abagenzi cyangwa abakunzi
ariko kuri kose tugiye kuvuga kuko umenye ko twese turi mu rugendo rumwe, urugendo rw'imbona kazoza. None nawe uzoshikanayo babandi bakosoma canke uzoshikanayo ivyo waranguye. Ni byiza rero ko uno mugenzi wo murekura ukisigarana wenyene nawe akagenda, kuko hakubana n'umuntu atagira imigambi no kubwira ko biba bisa nko kwambara ipantaro itabutse kandi wewe nyene uyibona. Kinda cavuga ati nguvyiteye ntibimutera isoni, nimba ari byo bigushimisha ntawo kwicira gahunda zawe, ariko menye ko umuntu atanamuzo mushikana. Niba gumana na wa muntu akubwira ati nabonye muri Helena bakoroye ibe yaragu ukungoma bare hariya muri VIP bamanuye ibiciro vya Monster. Uzomenye ko umuntu atanamuzo mutera, atanamuzo kigira umuterana, atanamuzo kigira umushikana, kuko ni wa muntu uzomubwira ati ngomba kuja kugura umuduga ati mperekeza, mushitse mu isoko y'imiduga ugasanga umuduga wazimvye warenze k'ibihumbi 100 gusa, aho ugira ngo abikugura naca kubwira ati ahubwo bihebe mani, ayo mahera tubantuje kukuramwo agatako k'impene. Tuzogaruka kuyigura mu nyuma, ariko ya mahera tugakwimwe agatako k'impene. Birasaba rero ko bano bantu babiri nakubwiye ni wasanga ari bufise iyo supagwe bamatanije, shiraka karumye ufundikire bari kure bagende, maze nawe ukomeze inzira y'iterambere. Nawe mumbona kazoza muri 2040 uzoshikeyo uri umurundi yifashe, muri 2060 uzoshikeyo uri umurundi ateye imbere, kugira ngo nawe uzobe muri benshi uburundi bukeneye. Kuko uburundi bukeneye abantu bakora, ntibukeneye binebwe. Uburundi bukeneye abantu bafite imigambi, ntibukeneye abantu bakonsoma abanyene imigambi. Biraryoshe kumva uvuga ati ndafise umugambi ngomba kuja kubwira naka ati no mugambi wanje ubona wowe ushigikira kwiki, ariko biranabishe kandi kumva uri kubwira naka ati hariya hantu numva nkumbuye ragu, kandi hariya hantu ragu zirazimbutse, nawe atakandi kintu kuraterera kuvuga ngo koso mu mufuko wiwe gusa ukano karajyana. Ariko ndakubwira ati ndagukunda cyane, ni one boy promoter mwa muri kumwe kuri micro za Miracle TV 257. Ndakubwira ati ndagukunda cyane, wowe udahengeshanya gukwirikirana Miracle TV 257, wowe udahengeshanya gushishikariza abandi gukora subscribe, wowe udahengeshanya gupartage video za Miracle TV 257, wowe udahengeshanya kugura video maze ugakora na like. Ndagukunda cyane, umenye ko ari wowe utuma ngira imbaraga zo kwamandondera ivyo kwigisha canke ivyo guteza imbere, maze nkaza hano kugira ngo tuganire, tuyage, tumve ko twese tuhamwe twofata urugendo rutuganisha kumbona kazoza. Ariko nakubwira ati ndagukunda cyane, Imana ikurinda abansi, ikurinda imyaka, ikurinda imikoshi, ihezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Nako yaravuze ngo nimugende kukivi mukore, nanje mpezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Ndakaronda kubwira ati ciao ciao, respect, hasta la vista. Sawa.